Nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko Benjamin Mutimura agizwe umuyobozi mukuru wa I&M Bank Rwanda. Inama y'ubutegetsi ya I&M Bank Rwanda yemeje Benjamin Mutimura nk'umuyobozi mukuru mushya w'iyi banki y'ubucuruzi, aho azasimbura Robin Barstow kuri mwanya guhera ku itariki ya 1 Nyakanga 2023. Iki ni icyemezo cyatangajwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Kamena 2023, ariko kikazabanza kwemezwa na Banki Nkuru y'u Rwanda. Mutimura yarasanzwe ari umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri Banki ya Kigali kuva muri Kamena 2020. Bitewe ko Robin Barstow wayoboraga iyi banki azakomeza mu zindi nshingano muri I&M Bank Rwanda nibimara kwemezwa n'inzego ngenzuramikorere. Mu itangazo I&M Bank yasohoye yashimye umusanzu wa Robin Barstow mu iterambere ryayo kuva mu myaka 7 ishize, yatumye yinjira ku isoko ry'imari n'imigabane y'u Rwanda muri 2017 ndetse itangira no gukoresha ikoranabuhanga rishya Finacle Core Banking System. Iyi myaka kandi yanabayemo igikorwa gikomeye cyane cyo kubaka icyicaro gishya mu mujyi wa Kigali. Ni imyaka kandi Robin Barstow yafashijemo banki kwinjiza ikoranabuhanga muri serivisi zitandukanye zirimo n'inguzanyo hagamijwe koroshya uburyo abantu babonamo serivisi z'imari. Muri icyo gihe kandi banki yegukanye ibihembo bitandukanye haba mu miyoborere, guhanga ibishya ndetse no kudaheza. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya I&M Bank Rwanda Bonaventure Niyibizi yashimye Robin Barstow ku miyoborere ye ntangarugero yagaragaje mu gihe amaze ari umuyobozi mukuru w'iyi banki. Yakomeje agira ati mu gihe cye banki yakuze inshuro zigera kuri 3 mu bijyanye n'umutungo mbumbe, ati nongera urwunguko rwayo kuri 35%. Robin Barstow kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu kuvuganira uru rwego kuko yatoranyijwe na bagenzi be ngo ayobore ihuriro ry'amabanki mu Rwanda. Mu izina ry'inama y'ubutegetsi ati ndifuza guha ikaze umuyobozi mukuru mushya Benjamin Mutimura ngo afashe I&M Bank Rwanda kubyaza umusaruro amahirwe yose ifite binyuze mu gutanga serivisi zigezweho kandi mu buryo bushyira imbere umukiriya. Inama y'ubutegetsi ikaba yishimiye kongera kandi guha ikaze Benjamin Mutimura muri I&M Bank Rwanda kugira ngo ayobore ibikorwa byayo mu rugendo rukomeje rw'iterambere. Umuyobozi wa I&M Bank Rwanda mu karere witwa Kihala Maina yavuze ko bizera ko Benjamin Mutimura ari we muyobozi ukwiriye bijyanye na gahunda ikigo gifite yiswe Imara 30. Yakomeje agira ati afite ubunararibonye buhagije mu bucuruzi n'umuhate wo gufasha mu kugeza I&M Bank Rwanda ku rundi rwego mu iterambere. Ndashimira Robin Barstow ati kubwitange yagaragaje n'imiyoborere ye muri I&M Bank Rwanda n'urwego rw'amabanki mu Rwanda hamwe n'amahirwe yo gukoresha ubunararibonye bwe mu zindi nshingano mu kigo. Benjamin Mutimura ugiye kumusimbura si mushya mu rwego rw'imari kuko arumazemo imyaka isaga 16 cyane ko yatangiriye muri I&M Bank Rwanda muri 2007 ari umukozi muto, agenda azamuka kugeza ubwo yabaye umuyobozi ushinzwe inguzanyo, umuyobozi ushinzwe serivisi z'abakiriya bato, nyuma aba umuyobozi ushinzwe serivisi zihabwa abakiriya banini n'ibigo. Umwanya yari afite kugeza muri 2020 ubwo yerekezaga muri Banki ya Kigali. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu yavanye muri kaminuza ya Louvain-la-Neuve na Namur mu Bubiligi, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kaminuza yavanye mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Yize kandi ibijyanye n'imiyoborere muri kaminuza ya Strathmore University n'amasomo yihariye mu ishuri ry'ubucuruzi rya Harvard. I&M Bank Rwanda yatangiye gukorera mu Rwanda muri 2012. Mbere yaho ikaba yari banki y'ubucuruzi y'u Rwanda, Banque Commerciale du Rwanda. Ikaba rero iheruka gutangaza ko mu mwaka wa 2022 yinjije miliyari 44 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana n'izamuka rya 27% ugereranyije n'umwaka wa 2021 aho yabonye inyungu ya miliyari 9 ndetse na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kwishyura imisoro. I&M Bank Rwanda yashinzwe mu mwaka wa 1974, ikaba ibarizwa ku isoko ry'imari n'imigabane rya Nairobi. Ikaba ifite ibikorwa muri Kenya, u Rwanda, Uganda, Tanzania n'ibirwa bya Maurice. Nari maze kubibabwira ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump wahoze ari umukuru w'igihugu yaragejejwe imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida kwisobanura ku byo ashinjwa byo
kugira zimwe mu mpapuro zimwe amabanga y'igihugu nyuma y'uko ava ku butegetsi no kubeshya abashatse kuzimukuraho. Donald Trump yabaye uwa mbere wahoze ari perezida wa Amerika ukurikiranywe ku birego nshinjabyaha. Icyo kirego gikubiyemo ibirego 37 gishingiye ku itegeko ryerekeye kuneka igihugu ribuza umuntu ku giti cye kugira amabanga y'umutekano w'igihugu no gutambamira ubutabera. Riteganya igihano gishobora kugera ku myaka 20 ku muntu uhamwe n'icyo cyaha. Trump aravuga ko ari umwere, akemeza ko ibi birego bigamije gutambamira gahunda ye yo kongera kwiyamamaza kuyobora Amerika. Kugeza ubu nta kigaragaza ko adashobora kuba yakwiyamamaza ndetse yatsinda akaba yakongera kubona perezida. Imbere y'urukiko rwo muri Miami muri leta ya Florida aho yari yazanywe, bamwe mu bamushyigikiye bari bitwaje amabendera n'ibitambaro byanditseho amagambo amushimagiza bitegura gukora imyigaragambyo rukokoma. Ku rundi ruhande ariko hari abashyigikiye igikorwa cyo kumukurikiranaho ibyo byaha nabo bari hafi y'urukiko. Umuryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri watangaje ko umwaka ushize w'2022 wagaragayemo impfu nyinshi z'abimukira mu burasirazuba bwo hagati n'amajyaruguru ya Afurika. Fidel Niyongabo. Ibiharuro byashizwe ahabona n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira Organisation Internationale pour l'Immigration OIM mu mfunyapfunyo yatangaje ko abantu bagera ku 3,800 bapfuye bari mu nzira zo mu mazi no ku butaka zikoreshwa n'abimukira baba bari muri utwo turere cyangwa batuvuyemwo. Ivyo biharuro vyerekana ko ibitigiri by'abapfuye vyiyongeye ku rugero rw'ibice 11% umuntu abigereranije n'abantu 3,428 bemejwe ko bapfuye mu mwaka wa 2021. Ivyo ni ibitigiri biri hejuru cyane kuva mu mwaka wa 2017. Otman Bebeisi, umuyobozi w'ishyirahamwe OIM mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no muri Afrika mu buraruko, yasabye ko ico kibazo gikurikiranirwa hafi mu maguru masha. Yasabye kandi ko haba utwigoro dukorewe hamwe mu ntumbero yo gukomeza umutekano no gukingira abimukira. Iryo shirahamwe rimenyesha ko ibiharuro bishikirizwa ku vyerekeye izo ntara zibiri vyerekana ko ibirenga icakabiri c'abimukira bapfuye 6,877 mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Mu nzira abimukira bakoresha ku butaka bw'utwo turere, ishirahamwe OIM rivuga ko abantu barenga 1,025 bapfuye, mu gihe abasigaye bapfuye bari mu nzira zo mu mazi bariko batera bagana umugabane w'Uburaya, cyane cyane mu gice cyo mu buseruko bw'ibahari Mediterane, kimwe mu bice byapfiriyemwo abantu benshi kurusha abandi ku isi. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, abadepite barasaba Perezida Joe Biden gufatira ibihano Afurika y'Epfo bayishinja gushyigikira Uburusiya mu ntambara bwashoye kuri Ukraine. Oriane Itangishaka nibyo atubwira. Umugwi w'abashingamateka bahurikiye mu migambwe ibiri ikomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika bifuza ko Perezida Biden afatira ibihano Afurika y'Epfo kubera ibirego byashikirijwe bivuga ko ico gihugu kiriko kirafasha Uburusiya mu ntambara na Ukraine. Nkuko biri mu ikete ryashizwe habona mu kinyamakuru ca New York Times, bavuga ko Afrika y'Epfo yahinduye ikibanza c'inama y'ubudandaji ikomeye bakayishira mu kindi gihugu. Abo bashinga amateka bavuga ko Afrika y'Epfo iri kirafasha Uburusiya mu kubaha ibigwanisho. Barongera bakibaza niba ico gihugu gikwiye kubandanya gishigikirwa mu budandaji bwaco kigirana na Amerika biciye mu itegeko ryo korohereza ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo kete ryanditswe ku itariki 9 z'uku kwezi kwa gatandatu, ryarungikiwe umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken, umuyobozi mukuru w'ibiro vya leta bijejwe ubudandaji Catherine Tai, hamwe n'umuhanuzi ajejwe ibibazo by'umutekano Jake Sullivan. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Afrika y'Epfo yasohoye urwandiko ruvuga ko igihugu ciwe cabonye iryo kete, akavuga kandi ko kibandanya gushima ugufatwa mu mugongo kwa leta zunze ubumwe za Amerika mu ntumbero z'inama yerekeye. Leta zunze ubumwe za Amerika yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Uganda nyuma y'itegeko rikarishye ririmo ibihano biremereye ku bakorana imibonano nabo basangiye igitsina. Nanone Diane Ninazwe. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu itangazo ryabwo bwavuze ko abanyagihugu batandukanye muri Uganda bashobora kugabwa ko ibitero vy'iterabwoba bagakorerwa n'ayandi mabi, bakongera bakazira itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina. Amerika ivuga ko itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina riheruka kwemezwa muri Uganda rizotuma haba abantu bahanishwa umunyororo wo guherayo n'igihano co kunyongwa. Amerika ibandanya igira iti hari abazoshobora gukubagurwa gukorwa ko ibitero n'abarwanya abakundana bahuje ibitsina, eka abandi nabo bapfungwe.
umushikiranganje ajejwe guhanahana amakuru muri Uganda Chris Baryomunsi yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko Amerika ibwirizwa gutahura ko Uganda ari igihugu cigenga gifata ingingo zibereye abanyagihugu baco kitarinze kugendera ku mategeko n'igitsure c'amakungu. Chris Baryomunsi yagize ati barafise uburenganzira bwo kuburira abanyagihugu babo bababuza kudakora ingendo muri Uganda, ariko ivyo gukangisha iki canke kiriya nta kibanza bigifise kuri ino si. Baryomunsi yaciye yongera ko ingingo ya Amerika itabatangaje bari bayiteze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni twibutse ko yateye igikumu kuri iryo tegeko rihana abakundana bahuje ibitsina igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu uno mwaka. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu harasaba Papa Francisco kwita ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu. Ubutumwa bahaye intumwa ya Papa Cardinal Luis Antonio uri mu ruzinduko muri icyo gihugu. Jimmy Shukrani bakomera. Ibi biravugwa mu gihe Cardinal Luis Antonio Tagle, intumwa yihariye ya Papa Francisco, yari mu ruzinduko mu mujyi wa Goma muri mu ntara ya Kivu ya Ruguru.